Bakunzi ba Rwose TV ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro Santé Focus. Uyu munsi rero twifuje kubandanya ca kiganiro cacu c'ubuheruka aho twagendeye ikigo kivura abantu bagendana ingwara zo mu mutwe cyo mu Kamenge aho benshi bita kwa Rojanti, aho twaganiriye n'umuganga mukuru waho umwe mu bakira abantu bagendana izo ngwara. Twarabemerero yuko ikiganiro tuzokibandanya none n'uyu munsi turahaye kaze hano muganga muri studio. Murakoze. Twaravuze ko tuzobaza ingwara zaho bakunda guhura nazo n'uburyo uba bazivura uko bamaze kubakira mwese ukabona ati agwaye uya ukuntu baba bamwakira n'izo ngwara baba bakunda guhura nazo. Uyu munsi twifuje kubibaza muganga. Ego murakoze cyane nk'uko mubivuze ubushize mwaravuze ko muzogaruka tusubira kuganira ku bwoko bw'ingwara twaba dukunze kwakira ngaha muri kino kigo cacu. Ubwoko bw'ingwara ni bwinshi cyane, hari aho nk'ingwara bita ingwara yo mu mutwe yenyuje, kenshi bakunda kuyita kuvuga ngo ibisazi vyenyuje, ni ukuvuga schizophrenie. Turakira abagwaye intandara, turakira abagwaye ingwara yitwa depression ariko kabonge, turakira ingwara y'abantu kenshi bakunda kuza bafise ibimenyetso biba biri hejuru, bakora akazi kenshi bafise umumenyerane urengeje ariyo bita accès maniaque. Hari n'igihe turonka abantu baba bafise iyo ngwara y'akabonge iri kumwe n'iyo accès maniaque, bakavuga ko baba bafise ingwara ya trouble bipolaire. Ndetse hari igihe turonka n'abantu bagize ingorane zo mu mutwe bakerekana ibimenyetso vy'ingwara zo mu mutwe vyavuye ku bintu vy'ibiyayuramutwe. Rero nk'uko mwatubajije ntitwogaruka ngira cane ku bimenyetso vy'izo ngwara kuko twari twabivuze ubuheruka. Ubu ahanini twogerageza kubabwira ko duheza tukabakira bivanye rero n'ibimenyetso umwe wese yaje afise n'ingwara aba afise. Kubera atagipimo kihari twoba dukoresha, umuntu uraheza ugakoresha kumwumviriza ukaraba ibimenyetso afise, ukaraba yuko ari ukwiye kuca mu bitaro, ari uwo mwokwandikira umuti akaca ataha, ari ubuca mu bitaro naho ukaraba ko abanza kuja mu bitaro vy'abaremvye ariho bita muri urgence, nuko ashobora kuca aja mu bitaro biba biza bimaze kubamwo abamaze kuva muri urgence. Muri ico gihe rero turaheza tukabandikira imiti, n'iyo miti bivanye n'ingene umurwayi aba ameze turaheza tukamwandikira umuti ujanye n'ingwara afise, hanyuma tukagerageza kumukurikirana yaba ari muhira uko ukwezi guheze aragaruka tukaraba uko ameze, tukamuha imiti, tukaraba ko yoguma kuri iyo miti, tukaraba ko twoyihindura tukamushira ku yindi. N'uburi mu bitaro rero turagerageza kumuraba muri ico gihe uko umuganga mukeneye. Hariyo umuforoma araheza akabwira muganga akaja kuraba uwo murwayi agaheza akamutunganiriza. Rero twebwe mu kuvura dukoresha imigwi myinshi, donc c'est la prise en charge multidisciplinaire ngerageje kubivuga mu gifaransa. Rero muri ico gihe umuganga arafise ivyo akora, umuforoma arafise ivyo akora, uwize ibijanye no kuganiriza abagwayi aribo ba psychologue barafise ico baheza bagakora, uwize ibijanye n'imibano ariwe mu assistant social, uwize ibijanye no kuvura biciye mu bikorwa umu ergothérapeute, n'uwize wanonosoye ibijanye n'ivy'Imana
donc spiritualité araheza nawe akagira icyo afashije umwe wese ku rwego rwiwe akagira icyo aterereye uwo murwayi. Hama haragera igihe twese turi hamwe iyo migwi nababwiye duheza tukaraba umurwayi uko ameze aho muri icyo gihe n'ubu ari mu bitaro, umwe wese agaheza akamuvuga ko yamubonye n'uko ameze, maze rero umuganga agaheza agafata ingingo ibereye ibi yo kumurungika mu karuhuko k'indwi zibiri kugira umuntu amenye uko azokwigenza amaze gushika muhira mu mibano hamwe n'abandi uko azoba ameze. Agarutse rero turaheza tugafata ingingo yuko tumusezerera agasohoka ibitaro cyangwa akaguma ari mu bitaro. Mu bijanye rero n'ivy'ingene umuganga amwakira, nitwoshira impande ko hari igihe umurwayi wo mu mutwe aza afise ibimenyetso by'izindi ndwara zisanzwe. Muri ico gihe rero turaheza tukamukorera ibipimo nka birya bakorera abandi bose, tukaraba yuko adashobora kuba afise malariya, adashobora kuba afise indwara ya hypertension, ata diabete, eka iyo yindi ndwara yose yoba isanzwe. Turaheza tugasuzuma tukaraba yuko atoba ayifise. Yego. Kandi musanze ayifise muca mumuvura nahone? Dusanze ayifise turaheza tukamuvura, mugabo tubonye yuko hari bitudadaniye tutabona neza, turaheza tukamurungika ku baganga babinonosoye bagaheza bakamuraba agaheza akagaruka iwacu. Murakoze cyane. Hoba hariho nk'ibibazo muhura nk'uko kwakira abo barwayi babitura mu kazi kanyu ka misi yose? Ibibazo ntibishobora kubura kandi hajya nibaza ko ari mu kazi kose, ndetse aho twoba tuvuga ko twakira izo ndwara umuntu yoshira muri twamugina ko ari indwara special tutaba dusanzwe tumenyereye. Ni ukuvuga ko ibibazo vya mbere duhura navyo ni uko kuntu umurwayi abaje ameze. Wowe uriko uramwakira birashobora gushika akagukubita, birashobora gushika akamenagura ibikoresho muba muri ko murakoresha, akamena amaordinateur, akamenagura ibiyo. Urumva bisaba yuko umenya ingene umwakira kandi na wewe ukagerageza kuraba ingene novuga wo kwiproteja kugira ngo ntuhave ugira ingorane n'uwo murwayi. Ikindi naco dukunze kubona ni uko twakira abarwayi bakenye. Muri uko gukena rero n'ibitaro bikaba bizimvye n'imiti ikaba izimvye, hari aho wakira umurwayi waheza kumuvura akakubwira ati sinshoboye kugura umuti kuko iyi miti nsanze izimvye nta buryo mfise. Rero twebwe nk'abaganga urumva umurwayi akugarutse ko ntaco buri bumufashe, mugabo urumva yuko mu bibazo twoba duhura navyo ico noshobora kuba ko ari ikibazo nyamukuru. Ikindi kibazo naco twoba tugira ni ikibazo c'uko imiti myinshi usanga dukoresha hariho nk'iyo usanga dutuma ko hanze. Iyo rero twoba dutuma ko hanze amakomande arafata igihe, kandi ndetse niyo imaze gushika dusanga iyo miti cica ku giciro kizimvye kubera ivyo amaprocedure yose baba bakoresha kugira ngo ishobore gushika mu kigo. Dufatiye kuri ico mvuze yuko bishobora gushika amakomande agateba, ntihari igihe bihora bibashikira ugasanga nk'ubu umurwayi yarakeneye nk'ubu muti ugasanga ntawuronkeye ku gihe, nta yindi ngorane biza kongera gutera uwo murwayi atawuronkeye igihe uwo muti? Ivyo arivyo vyose akenshi duhora tubona iyo habuze uyu hariho uwundi uba uhari. Yego naho ataba ari wa wundi nyene uba ukeneye ko ari wo wokoresha ku murwayi, ariko ntaho birashika ngo umurwayi dusanga aciye abura umuti afata, gusa ntaronka wa wundi wari wifuza ko ari wafata, ariko araronka uwafata. Kandi no ngaha i Bujumbura hari igihe dutombora tugasanga hariho amafarumasi baba bayifise, tukaba turakoresha iyo ibihari. Yego. Twumvise rero yuko mu kuvura ari ekipe multidisciplinaire bakoresha. Rero twagomba twakire umwe wese atubwire uburyo
akoresha mu kwakira umurwayi mu gihe amaze kumugera imbere. Je nitwa Nsengimana Mediatrice, nkaba nize ivyerekeye kuvura indwara zo mu mutwe, hanyuma nkaba njejwe igisata c'abavuzi aho bita aba infirmier mu kigo Centre Neuropsychiatrique aho bita kwa Rujanti. Nkuko mwajije ikibazo icyo twebwe dufasha mu gisata cy'ubuvuzi abarwayi baje batugana mu ndwara zo mu mutwe, tubavuye indwara zo mu mutwe, twebwe abavuzi bari hose bahera kuri accueil aho twakirira abarwayi n'abaje batwitura. Ni ukuvuga turabakira, haba hariho umuvuzi ajeje kubakira, hanyuma akabafasha kubumviriza, akabatunganiriza aho umwe wese ategerezwa kuca. Hanyuma rero mu kubatunganiriza harimo icyo twita triage na orientation. Muri triage turaba abantu baje uburemere bw'indwara bafise, uwo muvuzi aba ahari, hanyuma ahejeje kubona uburemere bw'indwara umwe wese afise akamenya ingene amurungika byihuse, cyangwa ati umuntu ararindira atonde ku murongo ku muganga ariko arakora consultation isanzwe. Iyo tubonye ko aje afise indwara, uburemere bw'indwara afise, hari igihe usanga ataguma hamwe ariko aragwana, muri ico gihe aca mutumbereza aho twita muri urgence psychiatrique, hariyo umuganga agirayo consultation. Hanyuma mu imbere ko mutwara turafatira ibipimo, kuko abarwayi bo mu mutwe bashobora kuza arwaye mu mutwe, umuntu ashobora gusanga afise n'indi ndwara. Ivyo bipimo dufata, turafata ubushuha aje afise, tukaraba n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso, icyo bita prise de la tension artérielle na prise de la température. Hariho n'ibindi bipimo dufata bivanye n'uko umurwayi ameze. Hariho n'abandi batwankira bidakunda ko dushobora kubafatira ivyo bipimo muri uwo mwanya. Hama muri ico gihe rero uwo muvuzi ari kuri iyo service d'accueil, hariho abarwayi baza bakivuza bagataha. Hama abo bajanye muri urgence bashobora gushika nabo nyene ugasanga hashoboye kuronka umuti akaba kamwe, hanyuma agashobora gutaha. Ariko hari igihe muganga ahejeje kumusuzuma ashobora kubona yuko umurwayi akeneye kwinjira mu bitaro. Muri urgence psychiatrique bahamara amasaha 48, rimwe na rimwe bashobora gukwiza amasaha 72. Muri ico gihe rero bamuvuze ko kuri accueil aho umurwayi yashikiye yamushikanye kwa muganga. Ubu naho dushikira undi muvuzi ari muri hospitalisation muri urgence, aca yakira umurwayi, muganga yamukonsultiye muri urgence amurungikiye. Ico gihe rero akazi karabandanya no kuruherekana, umuvuzi ari ngaho arakira umurwayi, akamwereka aho yicara, ari kumwe n'umurwaza nawe nyene tukamwereka aho yicara. Hanyuma ikintu cya mbere twe dukora, uwo muvuzi aba ahari atangura kumugira ikiganiro, mukaganira n'umurwayi muri burya burwayi bwiwe nyene, bivanye n'icyo twarize. Hariho byinshi uhabonera, tubikora par écoute active, par observation, hanyuma tukaraba n'inyifato ariko aragira imbere yacu. Icyo kiganiro rero nacyo kiradufasha kandi kubera hari umurwayi aza ugasanga kubera uburuhe yagize n'abaje bamugwajije bafise ntibashoboye kubwira byose muganga. Bwamaze kubona ko bagiye muganga akabakira, akabashikanye aho baza kuronkera ibikurikira byose yababwiye ko baza kuronka, aje guha imiti umurwayi n'ibindi byose, arakugurukira. Rero iyo duhereje ikiganiro tuja twugura dosiye muganga, kubera dukoresha amadosiye electronique, tukaraba ibyo muganga yanditse ko tujya gufasha umurwayi. Tumaze kubona ko harimo ibyo umurwayi yatubwiye
ariko atashaka kubwira muganga igihe ari imbere yiwe natwe turavugana na muganga ko twebwe nk'abavuzi abavuzi uko biri bari hagati y'umuganga n'umurwayi utegeza kuba ambasaderi w'umurwayi ariko kandi ukaba ijisho rya muganga rero dusanze muri icyo gihe hari mu byo atavuze dutegerezwa kubimushikanira kwa muganga kubera muganga niwe afata ingingo y'umuti duhereza umurwayi ibyo bihetse mu gihe dusanzwe bimeze neza cyangwa tugasanga birimo ibyo atari yavuze hama tukavugana na muganga icyo duca dukora duca tumufatira tumuhereza umuti muganga yamwandikiye nimba harimo ibipimo kubera turabafata amaraso iyo bashitse imbere yuko batangura imiti murazi ko imiti ishikira mu gitigu tubanza kumenya ko igitigu ciwe kimeze neza kizokwakira imiti baza kumuha atangorane izoza kumutera hanyuma imiti mu gusohoka ica umarin ni ukuvuga muri ico gihe naho nyene haraba ibipimo biraba ko amafigo ameze neza kugira ngo mpebe mu muti uzomuteza ibibazo aho rero wa muvuzi aca afata amaraso bivanye na protocole muganga aba yakoze tukaja tuyajana muri laboratoire nayo igaca idufasha kuraba ingene ivyo bihimba vy'uwo murwayi twakiriye biriko birakora igihe usanze harimo ikintu kitameze neza uca usubira uguhamagara muganga akaza akabiraba hama bakaraba n'imiti bamuhaye akaraba ko udasanga ibujijwe mu gihe igipimo canke kiriya kimeze ko kimeze hama tukabandanya rero urumva nitwe ko umurwayi ashitse mu bitaro hari mugenzi wacu tuba turose uko bukeye ko bwije twebwe dukora amasaha 28 kuri 28 tuza turakurana nimba nkoze mu gitondo ndaheza nkaraba ivyo nakoze ku murwayi hanyuma nkagira transmission kuje kungombora après midi nkamusigira aho nari ngeze kugira ngo nawe nyine abandanye ari umutamuha ariko ikiganiro tuza kibandanya ama entretien umuti n'ama entretien birajana baheza kuyatanga hama kamugira ikiganiro aho hose tuba dukeneye kurondeza iki canke kiriya cyotuma byadufasha umurwayi neza kuko tucumvise nkuko nababwiye twe turi ijisho rya muganga kubera muganga twamana umwanya wose mugabo twumvise hari kitagenda turarondeza umuganga kugira ngo tumubwire uko umurwayi magara y'umurwayi yifashe uko twabibonye nkuko mwabibonye dukora an équipe multidisciplinaire hari ushobora muri ico kiganiro ushaka kubona ko umuntu afise ingorane z'imibano aho turafise umujejwe ivy'imibano turamwereka turamubwira ati burya nyawe umurwayi wacu dufise nawe basimba mwumvirize bivanye n'ivyo wize kugira nawe ugire ico ukoze hanyuma hariho abajejwe inyifato nawe nyene arashaka kenshi bogurukira cyane abavuzi kubera nibo bagumana umwanya munini umwanya wose ofete umwanya wose natabona jewe abona mugenzi wanje tuja tugisha bita secret partage ubuvuzi hagati yacu mugabo kugira ngo dushobore gufasha umurwayi neza jewe nk'ubu twabonanye après midi ashaka kugurukira cyane uwundi hanyuma no mwijoro ashaka kugurukira cyane uwundi ni nk'uko ashobora je kuba yanyugurukira akambwira ibintu byinshi ariko bivanye no ko yapresi umuntu cyangwa agashobora kwihorera yego mugabo n'ibyo byose nuko dukorera hamwe turabivugana ku buryo nimba rujeje inyifato twebwe tumubwira ati icyo twabonye ku muntu niyekiriya wewe ukabandanya ugakora ibindi nawe ubwira uwundi nyene uko gushikaho dushikaho tubona ko umurwayi yageze ku ntambwe ishimishije hanyuma mu gihe muganga aje kuraba abarwayi murabizi ko mu bitaro muganga aragira umwanya akaza kuramutsa ni kuraba ingene abarwayi evolution y'abarwayi araza
aje umurwayi bari ngaho hanyuma hari igihe twe nk'ibyo yatubwiye adashobora kubivuga aho umuganga muga natwe tuba turi ngaho kugira ngo inyuma yaho tuvuge byose dukomplete ibyo umurwayi yavuze kugira ngo dushobore gufata ingingo ibereye mu gihe kibereye. Nitwa Ndikumagenge Salvatore, nkaba nkorera mu kigo SNPK aho benshi bazi ku izina ryo kwa Rojonti, nkaba njejwe igisata cyo kuvura abarwayi bo mu mutwe dukoresheje ibikorwa ivyo mu gifaransa vyitwa ergotherapie. Mu bisanzwe ingwara yo mu mutwe iratuma n'ivyo ubwenge buhungabana, bigaca bituma uko umuntu yahora akora ibikorwa, intumbero yahora akoresha, urutonde yahora akoresha navyo bihungabana. Ivyo bikorwa rero dukorana nabo ni bituma rwa rutonde rugaruka ukuntu yahora akora ibikorwa vyiwe vya misi yose. Kugira dushikereho kuri aho hariho intambwe ducako. Intambwe ya mbere iba ariyo kumenya uwo muntu, kumenya igikorwa yahora akora. Turamubaza n'ico azoba yifuza kuzokora asubiye muhira, kuko hariho ushaka kugira ati jewe nahora nkora iki mugubu ngiye guhindura. Yego, tumaze rero amaze kutubwira ico uwo mugambi azorangura avuye mu bitaro, turaheza tukarabira hamwe intambano zoba zishobora kuzomushikira, zishobora kuba ziriho kugira ngo ntashike kuri iryo hangiro. Hama tukagerageza kuzitorera umuti mu gihe izo ntambano zoba ziriho abaramarana. Hama intambwe igira kabiri kuba ari ukuraba rero muri bya bikorwa biri ku rutonde rwa ergotherapie, ni ibihe vyofasha uyu murwayi wacu. Mbega umudandaza ni ibihe bikorwa vyomufasha kugira ngo bimutegurire kuzobandanya adandaza. Mbega umurimyi ni ibihe bikorwa vyomufasha kugira ngo azabandanye arima inyuma y'ibitaro. Mbega umunyeshure, umwigisha ni ibihe bikorwa vyomufasha kugira ngo tumutegure kuzosubira kuri ako kazi kibi. Ego nuko duheza tugakora. Je nitwa Uwimana Bonfils, aba nize ibijanye n'iby'imyifato, aba nkorera ku kigo kivura indwara zo mu mutwe aho benshi bita kwa Rojonti. Twebwe mu kuvura dukoresha ibiyago cyane cyane, turakira abarwayi dukoresheje ibiyago. Ni ukuvuga yuko dusigurira umurwayi icyari cyo indwara zo mu mutwe n'icyo bivako, cyane cyane tukarondeza icyatumye ubwo burwayi buhaba. Ikindi nacyo ni uko tubasigurira uko benshi harimo abataratahura mu by'ukuri ko indwara zo mu mutwe zibaho. Hariho n'abandi bazibona ugutandukanye bivanye n'uburere babamo cyangwa n'imyemerere yabo. Hariho abafata nk'indwara zo mu mutwe bakazifata ko yoba ari uburozi. Muri ico gihe muca mwumva ko aho kubanza kwitura ikigo cy'abajeje kuvura indwara zo mu mutwe birukira barumenye. Hakabaho n'abandi bibaza yuko ari ibidayimoni. Muri ico gihe baca batangura guhera mu byumba by'amasengesho. Ni hahandi rero uca usanga umurwayi iyo baciye aho hantu hose bakabona mu by'ukuri nta gihindutse, niho biyumvira mu nyuma kumuzana hariya ku kigo cyacu kijeje kuvura indwara zo mu mutwe. Muri ico gihe rero kubera aba yarasinzikaye, mu by'ukuri no kumuvura hari aho biteba kugira yoroherwe aronke imitende. Hanyuma rero twebwe agishika hari aho abaza akigwana taratekana. Muri ico gihe turareka abajejwe kuvura bakoresheje irya miti kabanza bakamuvura, amaze kuronka ka mitende ashobora kuvuga, niho tumuhamagara rero tukamubaza
ingene yafashwe tukamubaza hari icyo byavuye ko turagerageza no kubafasha tukababwira ati burya indwara zo mu mutwe ziva ku bintu byinshi zirava ku muntu yavutse ingene yakuze ibyo bahuye mu buzima hari ibiva ku bukene hari ibiva ku kubura umuntu mu muryango yari kwirumara hari ibiva ku kunywa ibiyayuramutwe hari ibiva ku kutumvikana mu muryango hari ibiva ku ndwara zidakira hari ibiva ku bugumba ugasanga umuntu nta kibondo yigeze aronka mucyo ugasanga biramwiteye akabonge bikaduka agwara mu mutwe rero iyo tuko turabibasigurira tukabereka ko haba guhemukirwa mu by'urukundo guhemukirwa mu bya commerce cyangwa umuntu akagira projet runaka umugambi mugasanga uko yari yawuteguye si kugenze mw'icyo gihe adashoboye kubyakira yisanga muri ubwo burwayi niyo rero mpamvu dushya dukoresha ikiyago tukabaremesha niyo uri kuramuyagisha uri kuradondagura icyo byavuye ko hari aho akubwira ati aho nyine uvuze niho hatumye sinzikara mw'icyo gihe uca ubona nawe ikiyago ukoresha kugira ngo bya bindi byamushikiye bizosubire kumushikira hama agaca abandanya umuti yongera abandanya ibiyago rero bimwe tubafasha muri ibyo biyago biri mico ibiri hariho abaza tukabakira tukabumviriza tukayaga bagataha n'abandi baba basanzwe bari mu bitaro turabumviriza bakabanaya babaha n'imiti hama tukagwiza ibiyago uko imiti igenda ibafasha na bya biyago bikabafasha hagera n'igihe rero bavuga ati turabe ko mu by'ukuri umurwayi ibimenyetso yajyazanye byaheze duheze tumucure hari naho tuba tubona yuko naho atashe azoguma akenyera bya biyago akazaraza tuyaga yongera ataha tongera cyane cyane dukurikirana tukanahimiriza yuko yobandanya afata imiti neza jewe nitwa Nagijimana Aristote nsanzwe nkora mu gisata c'imibano mu kigo c'abavura indwara zo mu mutwe CNPK benshi bita kwa Rujanti dusanzwe dufashanya n'abandi bavuzi n'abaganga kuko ubusanzwe izi ndwara zo mu mutwe cyangwa ubwo mu mutwe ni indwara zisanzwe zifashwa kuvurwa zikavurwa mu mugwi w'abantu batandukanye bivanye n'ikintu umuntu wese ashoboye canke aba afitiyemo ubumenyi twebwe rero mu gisata cyacu c'imibano umurwayi akenshi dukunda kumubona iyo amaze kuva kwa muganga medecin kenshi tumubona amaze gushika muri cya cyumba c'indembe bita muri urgence twebwe ni urgence psychiatrique aho umurwayi ashobora kuba agifise ibimenyetso bidasanzwe ibimenyetso bimwe bimwe muganga ashobora kuba yababwiye bitari bike kwana ishavu rirenze kugendagenda kutaba ameze neza ku buryo usanga bitamworoheye kubona kuvugana ariko hariho n'abandi badushikira bashobora kuvuga muri icyo gihe rero twebwe icyo dukora tubanza kuvugana n'uba yamuzanye tuba twipfuza ko tuba turaronka uwo muntu uwo ari we mu ntango kuvuga ko bamuzanye abamuzi abazi amazina yiwe abazi ahava abazi ababyeyi biwe abenshi baba babazi ariko tutibagiye ko hashobora kuba n'abantu batorwa batabazwe ariko abo tuba tuvuga duti aba nabo tuzorondera iyo identification mu nyuma nukuvuga ko rero tumaze kuvugana n'uwo yamuzanye duca turaba nuko yaje ameze tugakurikirana tukaraba mbega uyu muntu
ari muri ba bantu bashobora kuzogorwa cyane no kwishura ibitaro, cyangwa ari muri ba bantu bashobora koroherwa kuri ibitaro. Icyo kiba ubwa mbere tukibona umurwayi wacu. Amaze gutora mitende rero buke buke, cyane tubonye ko atarota ubwo nyene, baramwungururiza aho amara ikintu kirekire kugira ngo akurikiranwe, aho twita muri pavillon ya internement prolongé. Muri icyo gihe rero natwe dutanguye rero gukora igikorwa kidasanzwe cyane cyane cyo kugira iki, kumviriza umurwayi, kandi urabona ko baba bafise n'abarwaza, kumviriza abarwaza kugira ngo tumenye imvo n'imvano y'iyo ndwara, kuko indwara zo mu mutwe uretse izi zishobora kuba ziva ku karonda, hariho izindi nyinshi zishobora kuva mu mibano, kuva mu kibano, kuva uko umuntu abayeho, ibyo yaciyemo byamugoye. Urumva muri icyo gihe tumaze gutora kimwe mu byo twaba twibaza tuti bishobora kuba byavuye kuri iki, duca dufashanya rero n'uwo murwayi wacu kugira ngo amenye, ategere icyo bishobora kuba byaravuye ko, nuko yoshobora kwigenza mu gihe asubiye muhira. Rero ahanini twebwe icyo dukunda gushyira ko ingufu ni ikihe, nuko umurwayi iyo aje kwivuza iwacu cyangwa akaba azanywe kwivuza iwacu, twebwe icyo twihutira ni ugusubira kwiyumvira mbega azosubira gute imuhira, azosubira gute mu kibano, mbega birakunda, mbega hariho inzitizi, kuko urumva amaze kuza mu bitaro ntiyoguma mu bitaro, abwirizwa kuzosubira kandi mu kibano. Aho rero tuca tumumviriza tukaraba ko uwo muntu wacu hari igishoboka canke hariho ibidashoboka. Nk'uwo watowe mw'ibarabara amaze gutora mitende akatubwira buke buke iyo yaje ava, urumva tuca tugerageza kurondera aho yaje ava kugira ngo dushobore kuzovugana n'abiwabo, ashobore nawe gusubira mu rugo iwabo cyangwa mu kibano iwabo. Kenshi rero turavuga ko ari ingorane rero zikomeye, novuga zikunze gushikira abarwayi bo mu mutwe. Abarwayi bo mu mutwe bafise ibibazo bibiri bikomeye cyane dukunze kubona. Umurwayi wo mu mutwe arashobora kuba yari yifashe ariko akagwara ko mu mutwe kavuye karonda cyangwa ku kindi kintu kitaboneka neza. Kubera ko rero bivuza ikintu kirekire kandi ugasanga n'ubuvuzi burazibye, iyo miti n'ibindi, nk'umuntu dufate akoresha nko ku kwezi amafaranga angana n'ibihumbi 600, urumva aramutse amara nk'imyaka 2 imyaka 3, si amafaranga make. Aratinda rero ugasanga ariko atera yegera ubukene budasanzwe n'umuryango, ukabona ko uwo muntu agiye kuba umuzigo kuri we. Yego, ikindi gishoboka n'ibintu nababwira ni uko umurwayi w'umutwe arashobora kugira ubukene budasanzwe mu yari, akagerageza gutorera inyishu ibibazo cyangwa utubazo abasanganywe, canke bikamunanira kwitunganya ku byo asabwa. Ni ukuvuga nk'akarorero, ugasanga akeneye nk'uburaro, nta buraro afise, arakeneye ibyo gufungura, ugasanga afungura bigoranye, arakeneye gufasha abana biwe, gufasha kujya ku ishuri, eka n'ibindi bikamunanira, bigatuma uwo muntu aheza agira ibimenyetso bidasanzwe bishobora kumutwara mu burwayi bwo mu mutwe. Uwo muntu rero murumva ko amaze gushika mu bitaro yari asanzwe afise ubukene budasanzwe muhira. Uwo muntu urumva
abatera yegera bwa bukene bukomeye cyane bucana muri ntawe nikora ugasanga rero abagore mu mutwe ba ntawe nikora ahanini bivanye kuri za muri bibiri ndababwiye kwivuza cyane bikazomara ikintu kirekire ibintu bizimvye akagira iki uburyo bukamuherana nuko ashobora kuba yahuye n'ibibazo byo mu buzima uburyo bukamugora cyane bikamukwegera muri iyo ngorane yo kurwara mu mutwe uca usanga rero abenshi batwitura badusigurira batwereka uko uburyo bwabo bubagoye twebwire natwe icyo dukora mu gisata iwacu ni icyo kugerageza kubavugira kubaronderera abagira neza bashoboka kugira ngo bashobore kugira icyo baterereye mu kubafasha icyo twavuga umugira neza wa mbere ni leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganji bwo gushigikirana hagati y'akazi na muntu badakumira hari igisata gifasha abantu bafise izo indwara nk'izo eka n'izindi ndwara ariko guhera tariki 23 twa 11/2020 igisata cyo kuvura abari muhira abo twita malades ambulants mu miti carahagaze bica bituma rero aho twari tugejeje ubuvuzi kuko abenshi barafata neza umuti kuko babanza bakivuza iwacu bagataha bakashobora bandanya baraza kwisuzumisha baca bagenda mu bushikiranganji bakaronka iyo miti ariko bimaze guhagarara byabaye ngombwa ko abenshi bananirwa tutangwa kubakira basubiwe urumva rero aho ikibazo gica kigorana ariko tuguma tugerageza tuwerekana aho dufite icyo kibazo kugira ngo namwe ijwi ryanjye bizodufasha gushika kure kugira ngo abarwayi n'abo Burundi n'abarundi nabo kandi n'abantu bakenewe ko nabo bakurikiranwa bagafashwa ahanini ni ibyo kenshi dukunze kuza turafasha abarwayi bacu. Nitwa Priscilla ndi muri nkaba nize iby'Imana hanyuma ku bitaro by'abarwayi mu mutwe jeje igisata kirabe byo gusenga n'ibyo kuyagisha abarwayi kugira ngo tubatekanye umutima tubibutsa kandi tubamenyesha yuko ari abana b'Imana Imana idatoranya Imana ikunda bose kandi bose bahamagarira ubwami bw'ijuru kugira ngo tuganire turarindira ariko kugira ngo atumenyere hanyuma yiyumve yuko adakumiriwe cyane turamwegera n'ahagi bakigwaye tukamwumviriza tukagerageza kumuyagisha tukagerageza kumufasha gusenga cyangwa kumusengera hanyuma amaze kuvuga rero agaheza akatuyagira tukaganira hari igihe bishika akaba ari umuntu asanzwe mu buzima bwiwe byo gusenga atabikunda muri icyo gihe turamurekera umwidegemvyo wiwe atabishatse tukamureka tumuganiriza ku byerekeye imigenzo y'ikirundi n'imico kama kugira ngo tumufashe gutora ikintu cyo mubera umuco w'ubuzima kuko nico tuba dushaka yuko umuntu agira umuco mu buzima abone yaje kugira ngo kazoza gase neza. Twagombe tubashimire mwakoze kutwitaba kuva ku kiganiro cya mbere n'iki cya kabiri mwarakoze kutuyagira ego n'ubundi munsi murahawe kazi. Murakoze cyane natwe nibaza ko ari umwanya mwiza wo kugira abatari basanzwe bazi icyo kigo gifasha abarwayi bo mu mutwe kugira bamenyereho ibikorerwaho uko bigenda. Nibaza yuko n'ubukurikira nimwumva ko mukeneye icyo twoza kubaganirira nimuzoreke kutubwira tuzobitaba. Murakoze cyane. Yego murakoze. Abakunzi ba Rwose TV ikiganiro cyacu gihereye ngaha murakoze.